ashimikira ku bintu bikuru vyerekeye iterambere ry'igihugu. Perezida Bagaza ku ntwaro yiwe harubatswe ibintu byinshi duhereye ku mabarabara nibaza Burundi bufise asize kaburimbo nibaza ntihenze ko bya 2003 yoba yubatswe ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Ikindi cakozwe harubatswe imiyaga nkuba, kubaka ibintu bya barage si ibintu vyoroshe mugabo murazi ko umuyaga nkuba u Burundi n'ubu bugikoresha naho bitugoye. Umuyaga nkuba mwinshi uva ku rugomero rwo mu Rwegura, ubwo nabwo bwubatswe ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Eka mbere na Ruzizi ya kabiri naho twasangira n'ibindi bihugu mugabo u Burundi ntibwahatse guterera kugira ngo urwo rugomero nabwo nyene rw'umuyaga nkuba rushobore kubakwa. Mu by'amagara y'abantu harubatswe ibitaro za Roi Khaled, kambere na Prince Regent abayizi kera umenga ntiyangana kurya yaguwe ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Hariho mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, hariho amaproje yari yarashizeho aho bita ama SRDI, ama Société de Régionale de Développement. Murazi ko yakoze ibintu byinshi, ayo nayo nyene yari yashizeho kuri Perezida Bagaza. Turazi ibintu by'abagoronome, ibintu by'uko gutera ku mikobeko ico gihe byarakorwa cane, ukabona yuko inkukura itariko iramarira ibiterwa mu mwonga. Eka n'ibindi bitari bike by'amashuri, aho ni vyerekeye ubutunzi, vyerekeye ivy'iterambere ry'igihugu. Ariko rero navuze ko ari byinshi mugabo wajya uko babivuga mu Kirundi nta nyandura gahonzi mu bya politike yari akamusovye. Murazi ko yari yarafuse hari imparanira amajambere wa Gerere agahindura akawita IGRB. Murazi ko itariki 13 z'ukwezi kw'icumi aho bibuka igandagurwa ry'umuganwa atari umuganiro Doveho Gasore incungu y'u Burundi, naho nyene uwo munsi mukuru yari yarawufuse hajya kuri Mozore hari harabaye ishamba. Ikindi novuga ni naho umuntu atatohoje neza iyo vyaje biva twarumva kandi twari tutanguye kuza turigira imbere mu mashuri, twarabonye yuko hariho agahaze mu migenderanire y'intwaro yiwe na Ekereziya Katolika. Ivyo nivyo novuga mu tunenge umuntu yoba yarabonye. Ibindi kumbure umwanya ubonetse umuntu yobisesangura cane. Iraga dusigiye nuko nkuko nabivuze yatwara agomba guteza imbere igihugu. Iryo rero niragira ihambaye abantu bose baba bitwa ko bagira politike, eka mbere n'abarundi bose bafatira. Icya kabiri ni uko amahera yaboneka agaheza akayakoresha mu migambi yo guteza imbere abarundi bose bataravye akabi canke leta yose. Ukaba ubumenga baraba akagwi baba bari kumwe karaye kariye basha bibaza ko abarundi bose baraye bariye. Amahera abonetse aho gufasha igihugu afasha ku kagwi bacumenga byari kurondererwa igihugu bisigaye birondererwa ku kagwi. Arico gituma rero iyo ntumbero yo gukunda igihugu, iyo ntumbero yo gutwara ugomba guteza imbere igihugu cakwibarutse niragi ihambaye twebwe tabudasigana adusigiye. N'ahandi muri rusange imyaka yatwaye igihugu carateye imbere, nibaza ko ari byo riragira ikoro umugwi waguma.